Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BF mu nkundire ndabaramutse nongere ndabaha ikaze kuri runo rubuga rwacu no rubuga rwanyu BF aho twama tubazanira makuru na cyane cyane kubiko biraba ku mirongo y'urugamba. Aho rero ndavuga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uno musi abantu benshi bakomeje kudusaba amakuru y'ibiriko birabera i Walikale, ariko twarabwiye ko tubaza kuyatohoza neza kugira ngo tubaha amakuru yizewe. Uno musi ivyabaye twovuga yuko ari vyari bimaze imisi biriko biraba ngaha muri Walikale. Ni Wazalendo yongeye kwakiriza umuriro mwinshi cyane kuri M23. Muri iyo migwano Wazalendo yabomoye ndetse ibirindiro vyinshi vya M23 ndetse M23 abantu benshi bari bazi yuko isanzwe ifise ikigo ca gisirikare ngaho nyene mu ivyo bice vya Walikale, ariko ubu tuvugana amakuru dufise nuko Wazalendo yamaze kuhinjira 5-5. Donc niyo mpamvu tugomba gusesangura kugira ngo turabe uko vyagenze nuko vyatanguye n'ivyakoze nyuma yo kwinjira mu iryo shure rya gisirikare rya M23. Ariko mu nkundire manzi ndamutse umusanguzi wacu ndaramwifuriza ibihe vyiza. Bwana musanguzi, unkundire manzi ndakuramutse. Amahoro cyane bwana journaliste, je ndaho ndakomeye niriwe neza, nizere ko nawe uri impore. Asante sana bwana musesanguzi. Nkuko nabivuze mu ntangamarara yuko iyi Wazalendo ikomeza kwakiriza imiriro ku birindiro vya M23, ndetse bariko baranavuga yuko amakuru dufise yuko yamaze kwinjira 5-5 mu ishuri rya gisirikare cyangwa mu bigo vya gisirikare byari bisanzwe bifiswe ni M23 neza na neza n'ahantu bitwa Nyarusukura neza. Urashobora kutubwira neza na neza aho Nyarusukura iherereye, ndetse utubwiye nuko byagenze kuri uno munsi? Urakoze cyane bwana journaliste, reka ndamutse abadukurikiranye aho bari hose, ndabipfuriza ko amahoro y'Imana yakomeza kubana nabo. Ego hama bwana journaliste, ibinyamakuru byinshi cyane kabisa byo mu gihugu ca Kongo byose biriko biravuga kuri iyi nkuru y'ibitero bikomeye cyane aba Wazalendo na FARDC bariko barakora ku birindiro vya M23 muri Walikale. Ni bitero bariko bavuga ko aba Wazalendo na FARDC bako bakoresha inkoho ziremereye cyane gose gusumba izo bahora bakoresha. Aha cyane butse n'abadukurikiranye yuko n'ingabo za FDNB zamaze kubonekana muri Walikale centre, aho bari ko barafasha aba Wazalendo. Iyi migwano rero yakomeje umunsi bwana journaliste, ni ya migwano yatangura ejo, aho twavuze yuko aba FARDC bashoboye gukwega drone y'igihugu cy'u Rwanda yari isanzwe ifasha M23 guperereza cyangwa se gutata, donc kurondera amakuru atandukanye yaho aba Wazalendo na FARDC baba bari. Iyo ndege rero bamaze kwikorora, imigwano yarakomeje n'uyu munsi imigwano yabandanije ku rugero mbere rwo hejuru, aho uyu munsi aba Wazalendo bashoboye kubomora amabariyeri ya M23 barinjira no mu kigo ca gisirikare aho bita Nyarusukura. Warabanje uti Nyarusukura iherereye majahe? Nyarusukura iri hafi y'ibitaro vya Walikale, byo bitaro bikuru vya Walikale. Ndetse nce menshi n'abadukurikiranye yuko kubera imigwano myinshi yabereye muri kajya gace, ndetse n'abazalendo bakaba binjiye muri kino kigo ca gisirikare c'aba M23, abantu bo muri Walikale kubera ubwoba bwinshi bw'amasasu baguma bumva, benshi baci bahungira ku bitaro bikuru vya Walikale. Imigwano yakomeje kabisa iraba myinshi, ndetse iza kubera no mu gace bita Kampala kari ku birometero 6 na Walikale centre. Imigwano rero ivyononekariye muri iyo migwano bwana journaliste, nkuko na radio Kapi yabivuze, ntibirashobora kumenyekana neza, ariko amakuru ahari nuko ngo ku mpande zose hagize nako ku mpande zose batakaje, kubera yuko ngo urugamba ntigwari rworoshe uyu munsi. Iyi migwano yo bwana journaliste iri kiraba ni migwano biboneka nkaho idateze guhera vuba, kuko ku bitero aba Wazalendo batanguje ku munsi w'ejo itariki 30 byaje bikurikira y'ama bombardement aérien yaba, ni byerekana yuko aba Wazalendo bahagurukiye Walikale kugira ngo bashobore kuyisubiza. Kandi twamenyesha n'abadukurikiranye yuko FARDC
nayo iriko irakora ikintu gihambaye cyane gose ariko ikintu abantu benshi bariko barafata baraha ubusobanuro butari bwo na cyane cyane igihugu cy'u Rwanda yaho bariko barasaba ugwaruka gose rubishoboye yuko boshobora guhambya bagenzi babo bakinjira muri wazarendo kugira ngo bashobore kwikurako umwansi wabo ngo ari we igihugu cy'u Rwanda kuko ngo niwe ariko ashaka kubakoloniza ubugira kandi nubwo biri uko bwana journaliste numenyesha abadukurikiranye yuko Warikare nubwo gushikana n'uyu mwanya imigwano ikibandanya Warikare iracari mu minwe yaba M23 M23 niyo ifise controle y'igisagara ca Warikare kabisa. Ku bantu benshi bariko baratubaza bakekeranya yuko Warikare uko vyifashe nkuko muvyumvise Warikare iri neza na neza mu minwe y'umugwi cyangwa umuhari wa M23 nkuko Musesanguzi abitubwiye. Bwana Musesanguzi, kumbure urafise ibindi byinshi ushobora kutuyagira kuri no nkuru berekeza ino nkuru ndashobora kuguha kandi kanya gatubwira ngo uyagira abakunzi bacu hama tubandanye tubategurira ibindi. Bwana journaliste, iyi nkuru ya Warikare turamaze kwivuga ko byinshi ariko Radio Kapi yatangaje yuko wazarendo bashoboye guturira ibikoresho byinshi bya gisirikare byari byegamiye kuri M23 kuko usibye ibyo bagiye batwaye nizera ko uza kuvyereka abadukurikiranye ko hariho bike amafoto make twashoboye kuronka uza kwereka abadukurikiranye ngo hariho ibyo bashoboye guturira no kuvuga babirashe kubera ko bitakunda ko bashobora kubitira ngo bitware baca basiga babituririye aho. Ariko ku makuru dufise yandi nuko nubwo biri uko Warikare ikiri mu minwe ya M23 nuko hariho ubuce butandukanye abawazarendo bamaze kwigarurira kandi bakirimwo ndetse badateze ngo gusubiza kuko ngo bafise umugambi yuko Warikare yose bagomba kuyirukanamwo M23 cyangwa se RDF. Ego kabisa. Mugabo udusobanurire kano kantu ugadusobanura neza bwana Musesanguzi. Watubwiye neza na neza yuko Warikare iri mu minwe ya M23 ariko turashaka kumenya wazalendo yoba yarasohotse muri Warikare centre? Aba bagabo ni basirikare ba FARDC n'abandi babafasha nabo ne baba barasohotse imeze gute cyangwa Warikare ubu nyene irimo nkuko yafashe za Bukavu na za Goma niyirikira ikontrola ishaka yoshiraho na gouvernement shasha yayo? Bwana journaliste, iki kibazo warigize kukimbaza ndabyibuka mu biganiro twakoze biheruka ariko kandi ngo manswe ndacishure. Warikare yari isanzwe itwarirwa mu gihugu cy'u Rwanda. No kuvuga Warikare yari isanzwe irimwo aba RDF hamwe n'aba FARDC bari basanzwe bose bari muri Warikare. Ariko kandi ugiye kuraba ibiro novuga ibiro bya leta byitwa bya leta byatwagwa n'aba RDF. Twaravuze yuko indege bahora bakoresha iheruka guturirwa no kuvuga bari bazi bafise n'indege bakoresha mu kunguruza ubutare bimba, kunguruza abasirikare babo n'ibindi. Urumva ko rero Warikare yari isanzwe iri mu minwe ya M23 ariko ibi bitero abawazarendo na FARDC bariko barakora nivyo kugira ngo bashobore kwirukana Warikare muri nako M23 na RDF muri Warikare centre kugira ngo abaribo bafata ijambo nkoresha mvugo cyangwa se abaribo bashobora kubabo donc Warikare ishobora kuja mu minwe ya FARDC n'abawazarendo. Ubu rero tuvugana aba FARD nako aba M23 na RDF nibo bagifise Warikare centre. Kuva kera ntibigeze bayitakaza muravyumva. Iyi Warikare yari isanzwe iri mu minwe za M23 nuko muvyumvise yuko yatwarirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yisekera gushimire cyane bwana Musesanguzi, nizere yuko atakindi urenza ko kangiye nako kugira ngo ndabasezere nawe ndavuga ko basezere kugira ngo tubandanye tubategura ibiganiro ni byinshi, amakuru ni menshi ko twari twanabanyoteje. By the way bwana journaliste, hari ikindi kintu ngomba kongera ko burya hariho ibice byinshi byo mu gihugu ca Kongo bidafiswe na leta ya Kongo, bitanafiswe n'aba M23. No kuvuga Kongo ni igihugu kinini cyane gose ku buryo mbere no vuga yuko igihugu cy'u Rwanda kiriko kiraprofita muri desordre kubera ko leta ya Kongo
hari aho menga hariho ibice ititayeho. ego Nk'iyi Walikare nta migwano namba yigeze ihabera kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gishobore kuharangura imirimo yaco. Nta mu FRDC yigeze novuga atanga niyo raporo yuko binjiranywe, ni ukuvuga abanyarwanda barashitse gusa Walikare nka kujya yova Kigali agiye Cangugu cyangwa yigire Gitarama, niko byagenze no kwinjira Walikare. Ibi rero ibi bitero biriko birabanda gisubiremwo nivyo kugira ngo FRDC ishobore kuhabomora, gutyo FRDC ihashire abantu bayo. Rero nibaza yuko no kwikebanura badukurikiranye, bikunze turaza kongera ubundi biganiro biri imbere. Kananje cengira ko ndabasezera, nizere ko tuza kubana no mu biganiro bikurikira. Cyo no gusaba nuko ofisi icuterera mu vyiyumviro canke mu byo buri finance, nuko nimero iri nga kuri screen kuri WhatsApp canke isanzu ushobora kudutora atakibazo na kimwe kibayemo. Ndagusabe wowe utarakora subscribe kugira ngo ubikore, tubandanye tugira famille nini kugira ngo tubashe gukora cyane, tubashe kubaha amakuru cyane cyane. Twabonye yuko amakuru yacu mwabonye yuko ari amakuru azira kanenge. Bye bye, turongera mu kanya gatoya.